Leta y'u Burundi yarafashe ingingo yo kurekura abagwizatunga babishoboye gukora urudandazwa rw'isukari biciye mu ngingo shikirangaji nimero 750 akarongo 540 akarongo 223 yo kuwa 8 ukwezi k'umunani umwaka wa 2024 ijanye n'urudandazwa rw'isukari inguriwe hano mu gihugu cacu canke ivuye hanze y'igihugu. Iyo ngingo yafashwe mu ntumbero yo gufasha uruganda SOSUMO kwitegurira na cane kugwiza umwimbu no kugwiza ubushakashatsi mu guhingura isukari ndetse no korohereza abagwizatunga babishoboye kuja kuyisumira hanze y'igihugu kugira ngo dusahirize umwimbu w'uruganda SOSUMO gutyo isukari iboneke ku masoko kugira ngo abene gihugu bayironke bitabagoye. Vyongeye kandi iyo ngingo izofasha muri kazoza gutuza abikikamukiza mu rudandazwa rw'isukari kuko isukari izoba yabonetse ku bwinshi ku masoko ndetse n'ibiciro bikazogenda biragabanuka. Mu gihe dusanzwe tuzi yuko uruganda SOSUMO ariko rwonyene ruhingura isukari hano mu gihugu, igiciro c'isukari ya SOSUMO gishingwa hisunzwe uburyo bwose buba bwakoreshejwe mu guhingura ikiro c'isukari yahinguwe n'urwo ruganda. Nubwo bigaragara ko muri rusange ibiciro vyo guhingura no kudandaza bitera biduga haba ngaha mu masoko iwacu canke mu masoko mpuzamakungu, Leta y'u Burundi yarafashe ingingo zo kugabanya amakori n'amatagisi ku kidandazwa c'isukari mu ntumbero yo kugabanya ibiciro vy'isukari ku masoko. Muri urwo rukurikirane rw'utwigoro twa leta, ikiro c'isukari ihinguwe n'uruganda SOSUMO nkuko vyari vyashikirijwe itariki ya 14 ukwezi kw'icenda umwaka wa 2024 kirasubiwemwo kandi gishinzwe ku mafaranga 6,000 y'amarundi ku kiro c'isukari ya SOSUMO ku muguzi wa nyuma. Abajejwe intwaro bose co kimwe n'abaguzi b'isukari ihingurwa na SOSUMO basabwe kumenyesha no gutuza abikikamukiza mu rudandazwa rw'isukari ya SOSUMO kuko isukari ya SOSUMO igenewe gukoreshwa mu miryango.